aho hambere Imana yaremye isi irema mu ijambo. Natwe Mana tugira twisubire nk'uko warivutse, turasabye baryumva bose batahure, kuko byose tubihabwa nawe ku buntu. Mugenzi nyumva, tugira dusangire ijambo ry'Imana riri muri Yobu 8, duhere kujya murongo w'8 dushiye ku murongo w'9. Haravuga ati: ndakwinginze baza aho hambere, shira umutima kuvyo basogokuruza bababarerije. Hakurikina naho ariho duhagaze, kuko tweho turabejo gusa ataco tuzi, kandi iminsi tumara ku isi ni nk'igitutu gusa. Mugenzi, ni vyiza rero mugenzi, tegura ubuzima bwawe bw'ejo ukiri muzima kandi ugifise inkomezi, kuko iminsi tumara ku isi imeze nk'igitutu gusa. Iminsi tumara ngaho ku isi ni nk'igitutu gusa. Uno munsi urumva uraryama, bugaca ukumva ntuze yagiye, bugaca ukumva hariya habaye kinini, ugaca wumva iminsi tumara ku isi ni nk'igitutu. Igitutu ni nk'igicu uhagaze munsi y'igitutu ubona, yani kirenga ubona. Niko ubuzima bwacu bumeze ngaho ku isi, ni nk'igitutu. Igitutu ubuzima bwacu ni nk'igitutu ku isi, kuko ubuzima bwacu ngaho ku isi ni nk'igitutu. Ni vyiza mugenzi, twitegure ubugingo bwacu tugifise inkomezi, tugishobora kuvuga, kuko ku isi burace bugacana yani. Uko buca niko ibintu bigenda. Mugenzi wumvise iri jambo, ntugirengagize, ca bugufi wihe Yesu akubera umwami n'umukiza. Muhezagirwe. Yari jewe Ndayi We Do Gospel. Imana ibahezagire mwese.